turagushimiye cyane mukama kuko uri Imana igira neza byose. Turagukengurukiye cyane nyakora ku ngoma kuko uhorana natwe kugira ngo tugire neza muri byose na hose. Nta kintu na kimwe twaburiye mu rukundo rwawe, nta n'icyo twaburiye mu bubasha bwawe. Uyu mugoroba turagukengurukiye cyane kuko ni wowe uduha ingabirano y'ubuzima, ukadutera iteka kandi ukaduteturura mu makuba y'ubwoko bwose. Dawe wa Yesu byagiye mu ijuru, wowe uri se w'umwami wacu Yesu Kristo, ntuganze kandi ntusabwe mu buzima bwacu mukama, kubw'ineza yawe ihorana natwe. Uyu munsi tugaragara nk'abana bawe wishimiye kuko amasengesho ineza yawe nigwire muri twebwe, ububasha bwawe nibukorere muri twebwe. Imbabazi zawe nizitubeko, nta kintu na kimwe twaburiye mu rukundo rwawe, nta n'icyo tuzoburira mu bubasha bwawe. Humuriza imitima yacu, humugisha ubuzima bwacu. Iyi ngabire y'ubuzima dufise niwe wayiduhaye. Iki gicaniro nigihinduka igicaniro cy'amashimwe muri twe. Nta kintu na kimwe mukama cyogereranywa nawe, kubera iki? Niwe waduhaye ingabire y'ubuzima dufise. Ikindi nacyo niwe waduhaye amahoro y'umutima. Icya gatatu niwe udushyira mu bwiza, ubwisigirwa n'ubweranda. Embura abafise inzara muri twebwe, bohora ababoshe bari muri twebwe, ruhurira indushyi ziri muri twebwe. Mukama nudutera iteka udukure ibisuzuguro by'ubwoko bwose, abagwayi bari muri twebwe bakize, ababoshwe n'imigozi ya shetani wabohore,
abaruhishijwe n'ubuzima ubaruhurire. Nyaguhora ku ngoma mwami Imana, wowe uri itanguriro n'iherezo, wowe uri isoko ry'ubuzima. Ndaguhayagije, ndagushimagije, ndakuninahaje kandi ndagukengurukiye cyane kuko waturemanye ubudahangarwa, niyo mpamvu turiho turi bazima. Ibitangaza byawe ukora turasabye n'ubikoragurikire kuri twebwe. Turabizi ko ushatse guhezagira umuhezagira. Turabizi ko ushatse gutera iteka uri mutera. Laba bana baba batakuryaryanisha umubavu, umota neza kuri iki gicaniro, bakaba bawushize ko n'umutima mwiza n'urukundo rwinshi n'ubutungane. Weza ubaho umugisha, weza ubaho umugwiza, weza ubaho amahoro, weza ubaho ubwenge, weza ubaho ubweranda. Ntabwo nyaguhora ku ngoma mwami Imana duhangayikishijwe n'ibisebuzi bitandukanye, ahubwo twujuje ugweze mu mitima yacu kubw'ineza yawe. Ineza yawe nigaragare muri twebwe, ineza yawe nigaragare mu buzima bwacu, ineza yawe nidutandukanye n'icitwa inabi cyose. Duhunda imigisha yawe, duhunda imihezagiro yawe, duhunda ubwiza bwawe. Amahoro yawe nabe muri twebwe Mukama, ubutungane bwawe nibwigarurire ubuzima bwacu, ububasha bwawe nibutwike izindi mbaraga zose z'umwijima. Yesu Kristo umukunzi mwiza, wowe cyitegererezo cy'ibyiza byose, wowe uri isoko ry'umunezero wuzuye. Duhe mutima wawe mweranda tuyobore, duhe mutima wawe mweranda dutabara, duhe mutima wawe mweranda dutera iteka, duhe mutima wawe mweranda duteturure, duhe mutima wawe mweranda atunezereze. Ingabirano zivuye mu ijuru nizisesekare kuri twebwe,
ububasha buvuye mu ijuru nibuhimbara imitima yacu. Tugushimiye kubyo wakoze no kubyo ugiye kubandanya ukora. Tugushimiye ku rukundo dukunda no ku neza utwereka. Tugushimiye kubyo utwemerera, kubyo utwizeza kuronka. Tugushimiye ku bidasanzwe ugiye kurosa ubuzima bwacu. Duhezagirire iki gicaniro cy'inama. Duhezagirire muri iri zamu ryo hagati ya saa 12 na saa 3. Duhunda imigisha n'imihezagiro. Twegeze kure y'umwasi. Duhuze n'ubudahangarwa bwawe. Duha amahoro mazima kandi merana. Duhe Yezu umugisha n'umugwiza. Duhe Yezu bwiza byose dukeneye kugira ngo uyu mwaka ukurikira uzosange turi bazima, kandi uzosange twiteguriye kubana, kugendana no gukorana n'ubutware bw'ijuru. Twaramaze gusobanukirwa ku isi y'umwuka ari ryo soko ry'ibiriho byose. Imigisha yawe nitube ku bwoko bwawe. Imigisha yawe nitube ku abana bawe. Ububasha bwawe nibukorere muri twebwe. Inkingi yawe itubeko. Turinde kubabara, udutera iteka kandi uduteture mu makuba y'ubwoko bwose. Yezu, niki twokora ngo tube basamuragwa ubwami bw'ijuru tukiri kuri iyi si y'abazima? Yezu waje, ni iyihe nyifato twogira kugira ngo dushobore kuba basamuragwa mu masezerano yose Imana yasezeraniye abayikunda bakayubaha? Yezu waje, ni igiki twokora ngo nitugwe mu minwe y'abagome? Ni igiki twokora ngo nitugire impanuka? Ni igiki twokora ngo nitugwe mu minwe y'abarotsi? Ni igiki twokora ngo tubeho turambye kandi tururaniwe? Ni igiki twokora ngo tugire igikundiro? Ni igiki twokora ngo tugire ubudahangarwa? Ni igiki twokora ngo dutegwe iteka kandi duteturugwe mu biturusha byose? Urakoze kuri kurakidutegura ngo uze kutubwira mu izamu rikurikira ryo hagati ya saa 3 na saa 6. Turagusabye rero duhezagire. Turagusabye utubohore, kuko wacu uruhande kwibera mu masengesho niyo ngingi y'ubudahangarwa. Kubika ijambo ryawe mu mutima wacu nibwo bubasha bwawe bukorera muri twebwe. Ndaciye bugufi kumwe n'ababana ba bose bari kuri cyane. Ndagusabye uduhangaze, ndagusabye udutabara,
ndagusabye udutera iteka, ndagusabye uduteturure, ndagusabye uduha amahoro mazima, ndagusabye uduha umugisha n'umugwiza, duha amagara meza, turinde kononekara, turinde guhwera, turinde guteterwa, uduteturure mu cyitwa inabi cyose, uduha ibyiza n'ibyishimo, uduha amagara meza kandi mazima, mu izina rya Yesu Kristo. Ubwami bwa data bushware mu buzima bwacu, tubone kwererwa mu byo dukora byose. Urakoze Mukama, urakoze ko wumvise gusenga kwanje, urakoze ko wemeye ibisabo byanje, urakoze ko ugiye kudutegekaniriza icyo twokora kugira ngo tubeho turambye kandi turoraniwe. Urakoze kutubivye mu inyota yo kukurondera mu kuri kw'ijambo ryawe. Urakoze kuduteye iteka, urakoze kuduteturuye, urakoze kudukuye kubimanga, urakoze kugiye kutwubakira umushinge w'ubutabazi, urakoze kugiye kutumara inyota, urakoze kugiye kuzibura inda zitahora zibwira zikabyara, urakoze kugiye kugura imihora y'ubuhigwe, urakoze kugiye gushimisha imitima yacu, urakoze kugiye kubohora ubuzima bwacu, urakoze kugiye gutangura kudukorera ibitangaza bitandukanye n'ibyo twari twiteze. Urakoze kudukuye mu minwe y'abagome, urakoze kudukuye mu minwe y'abambuzi, urakoze kudukuye mu minwe y'abarozi, urakoze kudukuye mu minwe y'agashinyaguro, urakoze nyagora ku ngoma, urakoze rutare rwacu, urakoze gahimbare kacu, mu izina rya Yesu Kristo. Senze naturi neza umugisha n'umugwiza ku buzima bwa twebwe ubwoko bwawe, kandi nkatura amagara mazima, ukuramba no kuranirwa kuri twebwe twahisemo kugukunda no kugukurikira kubw'ijambo ryawe. Amen, amen, amina, haleluya. Imana iduhe umugisha twese ubwoko bwayo. Mwarahetse.